niyo match rubaye kiyaberekera ariko n'uwitwa Mateo Busquets mu yuritwa muri VAR yitwa Xabi Villanova. Ni match rero kuba inarangira equipe yitwa Madrid kuba inatsinda equipe izwi ku izina rya Atletico Madrid ibitsindo 2-1. Ibitsindo byatsinzwe na Fede Valverde ku munota wa kabiri kuri shoot mwembi cyane, ama igitsindo cha kabiri kiza gutsindwa n'uwitwa Rodrigo Goes ku ipasi ya Fede Valverde. Hama ku munota wa 58 umwana muto yitwa Sergio Guillaume wa Diego Simeone aza gutanga pase ayitwa Sorof adakwatsinda igitsindo novuga ngo ku munota 58 match iza kurangira equipe yitwa Atletico de Madrid ifite ibice 55, equipe yitwa Real Madrid iza kuba irangiza ifite ibice 45. Tutarinjira neza mu rukino, turabe ivyaruranze, turabe abakibana tanguye, turabe bitandukanye urukino muri rusange ejo mwari murubonye nuvuga ko warukino uko biri kosi rwa Atletico Madrid na equipe yitwa Madrid rukino rudasanzwe rw'Urundi n'abantu badari bake ahantu hatandukanye uvuga ngo ku mugabane wabura n'ahandi no mu gihugu cyacu Burundi. Ninde yibuka nubwo ati score ntanze ku munsi wetu wewe anyibuka 3-1 hari navuze Atletico gatsinda Real ni 3-1 muri Real Madrid gatsinda 2-1 Real gatsinda Atletico ni 2-1 nari naravyibagiye siko nakubwiye ku munsi wetu nari naravyibagiye pe ariko uravyibuka nabikubwiye yego ndavyibutse. So nuko ati yari match nziza abona ko ariko yarimo byo kwikwega cyane ko nubwo ngo intensity yari nyinshi cyane. Ni equipe ya Real Madrid ko ko yatanga urukino iri determine cyane gusumba equipe ya Atletico Madrid. Iranabigaragaza ku munsi wa kabiri gusa igitego cyari cinjiye birumvikana ko ari equipe yinjiye mu rukino muri akiri serie cyane ijya kurondera nuko atsinzi. Barabizi ko equipe ya Atletico kwa kwanjye equipe ona ibagora cyane wanashaka kuva 2022 2023 ni equipe ikabagora cyane mu buryo budasanzwe. Rero obita ino equipe ya Real Madrid n'umugabo bita Xabi Alonso bagiye kuba babinjira mu rukino akiri kare kuri shoot ikomeye cyane n'umugabo bita Fede Valverde. Abona cyo gitsindo wanashaka cyambere ku munsi wa kabiri biza gutuma ino equipe ya Erichol canke Diego Pablo Simeone iba destabiliza akiri kare biza kuyisanga iri muri ukina iza kugombora igitsindo nuko barasunika match abiza kurangira umusore bita Rodrigo Goes yerekana ko umukinyi ubutufsofare mwiza wa Real Madrid akari twoneza usumba bandi wanashaka Kylian Mbappé rutarimo umukinyi ubona ko ariko arageza gufasha ino equipe ya Real Madrid kwitwara neza mu mwari zino nkino. Urukino rwabandanye nako ni match yarimwo cyo no kwita style nombre hagati mu kuri equipe ya Atletico Madrid. Ubona ko abakinyi batanguza no mu kibuga, ubona ko kwa Atletico hari abakinyi benshi hagati mu kibuga kono garagere kumenya koke ukaragire Guilherme Simon Alex Baena ariko ari equipe kiragura cyane Real Madrid mu buryo bwo kuba ku rukino hagati mu kibuga. Ariko style umukinyi mwiza nka Edgardo Camavinga yerekana match nziza araza kubagora cyane mediane ya Atletico mu kugumana umupira wanashaka wa umukinyi w'umutekinisi cyane gusumba abana mediateur muri equipe ya Real Madrid. Biza kuranga no muri style no equipe ya Real yerekanye ko equipe nkuru kare equipe yitwa Madrid izina bakinira kari izina bafite kari izina rikomeye cyane mu mupira w'amaguru. Biza gutuma wanashaka biza kurangira urukino ari ibitego 2-1. So nubwo ngo ni abasore ba Xabi Alonso bari bagiye bari determine gusumba ko abasore ba Erichol canke Diego Pablo Simeone. Twinjira neza wanashaka mu maze ko vyumva mu rukino nyenyezi twabwiye abakino vuga ngo bariko baragerageza kuba banatsinda ibitsindo. Turababwira kandi nabo bakino vuga ngo bagiye kwatsinda ibitsindo ba Fede Valverde nitwa Rodrigo tutebwe nitwa Sorof. Ariko n'urukino novuga ngo rwatangujwe witwa Diego Simeone yaratanguje umukenyero wa 4-2 mwigori witwa Yuan Oblak. Ama mu mutima defense bari bafise witwa Marc Pube, David Hanko, hama Matteo Ruggeri kuri ku ruhande witwa Marco Llorente, ku rundi ruhande witwa Konigaraga wa kera wa equipe yitwa Cheze Bruce yari hagati mu kibuga ari kumwe witwa Koke hamwe witwa Uno Guillaume Simeone. Alex Baena hama batakisha witwa Sorof hamwe witwa General Varese. Equipe yitwa Redo yari wanashaka mu wende yaje myaka 27 kurandi wa equipe ya Atletico Madrid. Ariko kandi ku rundi ruhande equipe yitwa Real Madrid ya Xabi Alonso yari imwenda myaka 25 n'ukwezi kumwe, aho yari yakonesheje umukenyero wa 4-2 batumwe witwa Thibaut Courtois mwigori, Anthony Rudiger, Raul Asensio, Fede Valverde kuri kabiri, Alvaro Carreras amagati bwiga yitwa Edouard Camavinga, Jude Bellingham, Ole Chouameni. Hama ku ruhande rwa nimero 7 yari Rodrigo Goes, nimero 10 yitwa Vini Junior. Hama Jude Bellingham yakakina nk'inyuma ya basatirizi yari musatirizi azi ku izina rya Gonzalo Garcia. Nibo bakinyi novuga bataye ku mpande zose kuri zibiri ku munsi w'ejo. Tuti mukibona izino squad bona Houston mukara imikenyero yatangujwe ni gice ataye ko cyimvira mu mutwe wawe bona Houston hagati ya equipe ya Atletico Madrid na n'uwitwa Xabi Alonso. Turazi imikenyero tukabana abakinyi bari banatanga ku mpande kuko twayivuze ko equipe itwa Madrid
abakisha gutangwa ari banaka Atletico Madrid ishobora gutangwa ari bana dushobora ko tubona equipe ishobora gutsinda ucibonera Diego Simeone gitanguza ukana Xabi Alonso ni igitare kuza mu mutwi wawe. Umukenyuro ashobora kugaragara muri rukino ku mpande zose zigiye kuri zibindi avuga ku ruhande rwa Real Madrid ndetse na FC Barcelona. Ubundi ni ikintu cyatweretse yuko bano bamenyereza bose babiri baje muri rukino baje gukina atari bya bintu dusanzwe tumenyereye kuri ba Diego Simeone ubona nkaho mengo rukino ukuntu bashoboye kurukenyura basa nabaje gusatira canke kuzibira cyane uno mugwa Real Madrid. Ni ku ruhande rwa Diego Simeone uza gusanga aho yashoboye gukora style y'abakinyi uza gusanga ari bane babiri mu gihe nawe Xabi Alonso yagize ya style ya bane babiri batatu umwe. Ibi byose byatweka yuko ku mpande zose zigiye kuri zibiri baje bashaka gukina baje bariko barondera gukina umupira atari byane byo kumva ati ngo twaje kuzibira canke twaje kurondera ico gitsindo gusa ariko byagiye kugaragara mu kibuga turekanye nuko twabonye ndavuga style zivuga yuko bose baje gukina ubundi mu kibuga hagiye kugaragara ikintu kivuga giti twebwe Atletico turi ngaha mu kibuga icingenzi nyamukuru kuza kurondera ico gitsindo. Ubundi style canke tactique z'umumenyeza Diego Simeone zozo ziragaragaza ko Atletico baje gukina ubundi tuwotsanze tumenyereye iyo Diego Simeone aje guhura n'ino migwi nka za Real Madrid ndetse na za FC Barcelona uza gusanga kenshi akunze gukoresha umukenyuro wo kuzibira aho uza gusanga inyuma yagiye kwashira abakinnyi bagira kuri batanu imbere yiwe ugasanga yahasize bane canke batatu imbere kandi babiri canke umwe ivyo nimwe dukunze kumenyera ko numenyeza ariko no musi tugerageje kuraba nk'impinduka agiye kugaragara bane babiri bitwereka yuko runo rukino rwa derby yaje yiteguriye gukina ndetse no gutsinda umugwa Real Madrid mu buryo bwose bushoboka. Rero ibyagiye kugaragara mu kibuga habaye bya bintu bivuga biti twebwe Atletico Madrid Real Madrid bafite umupira biradusaba ko tuzi inyuma twese tuze kuzibira nitwagira amahirwe yo kubaka umupira tuduga imbere ico ikintu nyamukuru ni kuduga tuza gupogesa kurondera ico gitsindo nta kindi ukabura umupira urazibibona bano abasore ba Atletico Madrid bano ba Pibil umusore ejo yashoboye gukinishwa muri axe centrale mu gihe twadusa tutamumenyereye ariko witwa Ronaldo twashoboye kumubona nituzi impamvu atangurwa hanze ariko bibonekana yuko ari tactique z'umumenyereza Diego Simeone yashoboye kuba zituma Diego Simeone atanguzwa hanze kuko nta mvonekana ka yari afise zatumye twumva ngo ati yatangujwe ku gatebe ubundi mu gice cya kabiri yashoboye kuba yinjira aza nk'usubiriwe. Rero ukabona ko umupira uzibiwe n'abasore ba Diego Simeone ukabona imipira kwategwa ama long pass imipira yerekeza kuri ba Julian Alvarez canke ba Sorloth kugira ngo bagerageza kudatakaza umwanya umupira wihuta unyaruka kugira ngo bace kuronka ico gitsinda ariko na mahirwe yagaragaye ku ruhande rwa Real Madrid na cyane ku munota wa mbere aho hagiye kuboneka ku Franziza cyane iza gutegwa igishuti kuri karite dusanzwe tumenyereye ko no musore ndavuga Fede Valverde icuti y'akaga uno Oblak aza gusamara canke kwanjanjwa igitsindo kiza kuba kigiye kuboneka kwanda gwa Real Madrid nubwo ati Real Madrid yagerageje kugarura ico gitsindo cabo yagerageje kudafinata ko kino gitsindo canke ngo bafate minonego no mwanya bataza gusamara ngo bagucoye kugomborwa n'abana basore ba Diego Simeone kuko n'abasore ubona ko bagerageje gukora ibishoka byose kugira ngo barabe ko byokunda ko baza kugombora kino gitsindo ariko byabagoye cyane aho ubona ko bacuameni bababereye ibamba inyuma kamavinga hagati mu kibuga yari yabaye umukinyi mwiza cyane uza kuraba Antonio Rudiger nawe nyene yari yaragerageje nubwo hari zimwe muri mistake twagiye kuba tunatora no mumenyereza Xabi Alonso mu bijanye na remplacement yakoze ariko ku rutonde rwatanguye mu kibuga yaragize tombora rumubera rwiza cyane base bakinyi yatanguje yagize tombora bamubera abana beza kuko uravye ivyo uno Kamavinga karatanga hagati mu kibuga ukageza kuraba ivyo Federico Valverde karatanga hariya ku ruhande rw'iburyo ukageza kuraba n'ivyo Tchouaméni karagerageza gukora no gutanga bano ba Antonio Rudiger muri rusangi effective bakinyi ba Real Madrid baciye gutangura mu kibuga ndavuga squad yabaye nziza cyane yabereye nziza Xabi Alonso ubundi muri philosophy z'umugwa wa Atletico ni club tuzi ko idefend ego ni equipe defend ase equipe ngo atsikina umupira neza cyane ariko ejo barakinye neza cyane bibone ko ndavuga ndanaza ego nuvuga ngo ino equipe ya Atletico Madrid ni equipe tuzi ko itazi ko kina umupira equipe defend cyane gusumba ibintu byose ariko ku munsi byaragaragaye ko ari equipe yaje idetermine cyane gusumba equipe ya Madrid kuko tugiye kora muri bya possession ino equipe ya Atletico Madrid yari bice ku 95% mu gihe equipe ya Real Madrid bice 45% ama offside nuko equipe ya Atletico yafashwe offside imwe hama equipe ya Madrid nta offside nimwe bagize bakora amakona bagiye kubatera imipira y'imiterekano yo mwifuruka nuko uno mugwi wa Atletico ateye 9 Madrid tera corner igira kuri imwe icyo no kwita counter attack sibyo nako plita amashuti bateye yose hamwe
Atletico ateye 22 mu gihe ekipe ya Real Madrid ateye amashuti agera ku 8 imipira bateye mu igori ikaza kugarurwa n'amadefenseur nuko Atletico ateye 6 Real Madrid itera imipira igera kuri 2 gusa kuravyumva yego shoot off target imipira bateye ikacanze y'ipoto Atletico 6 Real Madrid imipira igera kuri 2 shoot on target imipira aciye mu igori Atletico ateye 6 Real Madrid itera imipira igera kuri 4 abanyegori Atletico Yano Black yakoze save zigera kuri 2 mu gihe Thibaut yakoze save zigera kuri 5 ivyo bigaragaza yuko abasore ba Diego Simeone bari bagerageje gusatira uno mu cyane amatakira abakinyi bateye mu kibuga nuko Atletico ateye 19 Real 15 amapasi batanze Atletico atanze amapasi 538 mu gihe Real Madrid atanze amapasi 453 nukuvuga ngo imipira batanze amapasi agashika Atletico atanze amapasi 537 ashikiraho bashaka kuyaha mu gihe Real Madrid atanze amapasi 382 ashikiraho bashaka kuyaha urumva nukuvuga ngo amakosa yakozwe ni 7 kuri 7 ku mande zose ikata z'umuhondo habonetse imwe ku mande rwa Real Madrid nta kata nimwe itukura igeze boneka nashaka kuvuga ikirere nukuvuga ngo muri filozofi za ekipe za Real za Atletico de Madrid ni ekipe idefana turayizi karo kare zikina kuva Diego Pablo Simeone ashika ekipe ya Atletico de Madrid yarimye yerekanye ko ubushobozi bwe buhagaze muri jeu defensive kuko ni bane babiri ntigera hindura umukenyewe siko Real Madrid tuyizi kari ya ekipe nayo irakina contre attaque kandi zikazikundira niko niyo je ekipe yabayeho ikefasha twara ibikombe bitandukanye sivyo ku munsi waje nabonye match mbona urukino rurimo navuga ngo ukwitanga cyane kwa Mediane mu Real Madrid n'abadefenseur hamwe n'umunyegori ariko byaragaragaye ko ekipe ya Madrid of course umupira ko barakina si je collectif ubwiza bw'umukinnyi giti ciwe ku munsi waje bwagaragaje nuko ubutwari bw'abakinnyi bari muri Real Madrid bazakunywa intsinzi ko nitwo kurengeza ubwiza bwa Rodrigo ku munsi waje ubwiza bw'umusore bita Kamavinga n'umusore bita Federico Valverde hari abandi bakinnyi ubona ko bari mu kibuga ukabona ngo ntisiho bari mu bisanzwe Real Madrid muri rusange nk'ibice nka 80% abakinyi bose bari bameze neza ejo bari fit aho ndavuga ku bakinyi bashoboye gutanguka mu kibuga none umenyeze nubwo ku ruhande rwanjye rero ubwiza bwa Real Madrid yego buragaragara ku bakinyi bamwe bari mu kibuga ukabona ati mbega je ko rero collectif yabo bakina mu buryo bumeze gute aje collectif yoyo uza gusanga uno musi muri Real Madrid isa nk'igoranye kuyibona biragoye cyane ariko asakuraba imwe mu ma equipe tuzi ko defend mu ma equipe atazi gukina umupira ngitembereza umupira iragira kudominye match igiye kubinarangira ari sino biri kuri kimwe of course ni club nkuru Real Madrid igiye ikora reaction irazira bitsinda ariko hari equipe twatetse ko tuzi mu buje defensif yagira gukina murakinana equipe wanaseki kugira kwijambo mu gutembereza umupira ariko ngatumvuga ngo atatu mara 3 Felicite ko equipe ya Madrid ko yamaze kuyatahukana yakoze no kwati match bakoze ibyo babwiriza gukora bakora urukino rufise objectif gusumba bya kira kina ariko si namavuga ngo Real Madrid ni equipe nziza ukarahara amaherema amwe afatiye muri iriya equipe hakaro kagaragara ku munsi weje tabati bokuru twa equipe igiye kubatsinzwa kirikana ko no kubwira ngo hari umutwara Alexander Sorof yakuyemwo ari umunyegori w'umunsi wa cyarinjiye ubundi uravye ku munsi wejo save yagize witwa Thibaut Courtois ko avyumva yakoze save zishika kuri zitanu mu rukino zitanu mugi witwa nuzegeze zibiri zonyene mwita zibiri hinji bitego bigira kuri hinjiyemo donc Real Madrid yateye amashoti on target agira kuri 4 hinjiyemo ibitego bigira kuri bibiri Atletico yateye amashoti on target 6 bingiza imipira igera kuri ngaha itarenze imipira itarenze ngaha umwe gusa byumvikana ko ubwiza bwa Thibaut ku munsi w'ejo bwaragaragaye nk'umukinnyi muzima kandi burigena bavuga ngo umunyegori wa Real Madrid ni wo mukinnyi ubona afati ya mbere kuza kugumiza mu rukino equipe ya Madrid ejo turavuga match navuze ni ari mu banyegori ba mbere isi tuze kugeza muri kano navuga ati kare wumvise Real Madrid wumva ba Cristiano Ronaldo cyangwa kumva kare Mustafa Benzema cyangwa Luka Modric uno musumva Thibaut Courtois neza cyane so bico gene ngiye kuraba urukino rwo ku munsi w'ejo reka tuvuge ngo ati equipe nkuru ya Mali equipe nkuru uburyo iza kuramo reaction ntubuzinguriza kwikora mu buryo meze gute nakubwiye ku munsi w'ejo ati Atletico ni yatsinda Real Madrid zo ko bitatu kuri kimwe Real ni yatsinda Atletico ni 2 kuri kimwe kubera iki biragaragara ko muri charnier offensive mu buryo gusatira equipe ya Madrid iragaragara muri urugero se equipe yataka mu buryo bwiza nubwo itsinda iratsinda bitsinda mu gukona ko ari equipe itsinda bike bibaho ikagira imana bafise umwe mu banyegori ba mbere ku isi mwigori siko cyane bavuga ikintu kimwe Real Madrid hamwe yogira ikibazo cy'umunyegori mbega equipe yo biyande
ko tubona bigaragara ko abadefenseur rimwe na rimwe of course ko bari beza nka nk'umusore bita Raul Asensio yari mwiza ku munsi w'ejo biragaragara ko yagiye kubagora cyane n'umusore w'umunyanorville bita Alexander Sorloth arazagura wa National League ari mwiza nubwo yagiye kubagira ikibazo cy'imvune gusukana Raul Asensio n'abakinnyi bari beza mu mutima wa defense ariko ni equipe nubwo bakinnyi bari beza byagaragara ko umunyegori yakuye imipira myinshi igaragara ko byari bitsinda byumvikana ko umunsi equipe n'amadiye yaje defense itagaragaza urugero rwiza n'ubundi tibo gusukana amagaragaza ko ari umunyegori mwiza mu igori aho nyene bwana Robert uri kuranavuga unadugira ni n'ahantu hakomeye cyane nari nifuza ko tugashobora ko turanagira equipe itwara Madrid iraje yatsinze ibitsindo shye kuri 2-1 ariko bigaragara ko equipe itwara Madrid yarushije ikintu cyiswe iki possession uravyumva wagenda kuraba n'imipira Novo yanatewe ku mpande z'ukwezi zibiri uza gusanga novuga ngo equipe itwara Atletico Madrid yo ubwayo yarateye imipira novuga ngo ishika icobora guca mu igoro ishika kuri 6 equipe itwara Madrid nayo yagize imipira ishika kuri 4 yagiye kubica inyuma y'igori 10 ku ruhande rwa Atletico ingayi kuri 2 ya equipe itwara Madrid ikintu rero nari nshaka turumvise ko Real Madrid ejo twabonye witwa Raul Asensio turabona izina rya Antonio Rudiger ariko arageza kuba bakina novuga ngo urugero rwabo rwiza tutibagira izina rya Thibaut Courtois ubwo ku munsi w'ejo equipe itwa Madrid Maros intsinzi gatsinda equipe itwa Atletico Madrid ejo ni giki cyatumye no equipe itwa Madrid gituma twumva equipe itwa Madrid ishobora gutsinda equipe ya Atletico Madrid kandi bigaragara ko presque nk'ibintu byose bishoboka equipe itwa Madrid yari yarushijwe na equipe itwa na Atletico Madrid eske ku munsi w'ejo urukino ko turashikiza hano ikibiriraho ni giki ashusha kuca kumvuga ngo ngomba kuca ndabira gifatire kuvuga ngo ni giki equipe itwa Madrid yo yarushije equipe itwa Atletico Madrid koko bigaragara ko presque nk'ibintu byose bishoboka mu kino ku munsi w'ejo equipe itwa Madrid yari hasi par rapport equipe ya Atletico Madrid urakoze cyane nikodo cyiza cyane mbona ridike ku munsi w'ejo narakubwiye ngo reka turambeka insigura derby imeze gute ndakubwira ngo burya runo rukino ruzakuna mu mpande zigera kuri zibiri uruhande rwa mbere umukinyi wa Atletico arabizi ko neza derby ya mbere urukino rwa mbere rukomera cyane ruhuza umugwi wande wa Real Madrid na equipe ya Atletico de Madrid yes arabizi ko equipe ya Real Madrid ayo equipe ya mbere bakiye banyari ya Madrid siko Mantare arabizi ko ari derby kandi ari match yamikomeye buri gihe uno umukinyi wa Atletico de Madrid n'umukinyi wa Real ahaguruka cyane bikaba bazi yuko tugikirana equipe ya Atletico de Madrid imwe ma equipe tugora kandi imwe ma equipe dukebana cyane mu gisigara cy'i Madrid ivyo barabizi neza cyane kuvuga ngo buri mukinyi azi nuko tikino kwita insiguro y'urukino icyo ni cyambiri cyakabiri tactique y'umumenyereza ubwiza bw'umumenyereza ku rukino yes ivyo ni ibintu bibiri bikina match ya derby tugiye kuraba icyo kwita tactique mbere kuri tactique z'abamenyereza gira kuri babiri vyaragaragaye ko ku munsi w'ejo ivyo ubeta Diego Pablo Simone yatsabwe gukina sivyo yakinye kuravyumva tumuzi ko arakina je defensif cyane akina kuri contre attaque sivyo nukuvuga ngo muri ya nature muri ya philosophie equipe ya Atletico sije twabanye byagaragaye ku bukiro ku munsi w'ejo ni equipe akinye possession siko ndakumva Real Madrid muri cya kintu tuzi ngo ni equipe de contre attaque yabikoze neza kuravyumva ibi byazo umusaruro kandi ikintu cya kabiri cyagiye kuba kiboneka ni je de contre attaque barazanye umupira Valverde acomeka umupira kwa Rodrigo igitego kiraboneka byumvikana ko ni equipe ivyo yateguye muri jedo contre muri ya philosophie yabo yabikoze neza ariko kuri Xabi Alonso mbega Xabi Alonso buryo twamonye ngo akinamwe ni muri yabwagaragaye ku munsi w'ejo je ndavuga ati nta na gatoya uti kubera iki uno ngo wita Xabi Alonso buryo bw'imikinire yiwe ni wa mugobona akina total football akina cyo kwita jedo possession arakina umupira siko muri ico gihe harimo baruga akina umupira ku munsi uje kona ko ari equipe yagiye kuba nubwo ngo akine cyo nubwo ije de contre attaque kana muhira nubwo ngo geragerageje tactique ma kubera iki nimba umaze kubona equipe ya Atletico imaze kuva mu vyayo sivyo ikava muri ya philosophie kuvuga ngo dukina tu defend dukina contre attaque kono equipe yuguruye urukino iri kirakina natwe tuko turakina twabanya ba Diego ba Guillaume Sione ko barakina cyane ba Gino Alvarez ba Sorloth natabagaragaye cyane bako baragerageza ko barakina nabonye ko Xabi Alonso yabaye mwiza ku munsi w'ejo kubera iki nuko yaciye avuga ngo ndabonye ko Atletico yuguruye urukino kirakina cyane irekera umupira nze kwiprofita ku makosa kirakora muri jendo contre attaque ego Xabi Alonso bikora neza bakinyi biwe bikora neza atsinze ibisigo bigira kuri ibi siko icya kabiri icyo no kwita psychologically mu mitwe bakinyi equipe ya Atletico ku munsi w'ejo reka mbwe umumenyereza bita Diego Simeone yari jajaye uti kubera iki
amadecision yafashe ku munsi w'ejo mu gukinisha abakinnyi bamwe mu mutima wa defense yagiye kubagarukana ku munsi w'ejo ariko bwa mbere nababonye nuko ati ku nkino za derby zikumakomeye nk'uko aho ushize kuvuga witwa Pobe n'uwitwa Hanko wita Rugeri Hanko arakina wita Rugeri wita Mark Pibil yes nibo bakinnyi nabonye bagaragaye mu mutima wa defense muri chenye defensif betigize bagaragara ku munsi n'urukino rwa derby uno Rugeri wewe yereka kina nko kuri nimero 3 neza cyane nukuvuga ngo urumva bita Diego Pablo Simeone yasize mu mutwe ngo ndazi ko equipe ya Real Madrid bundayishoboye narayitsinze 5-2 wanacheka mu nkino zero kuduhuza equipe ndayikarira mu buryo budasanzwe siko ariko yibagira ko mbega mu mitwe y'abakinyi ba Real Madrid bafise ivyumviro bimeze gute mbega ko derby tuzo ikinwa mu mitigera kuri 2 romantari n'icyo no kwita tactics zo mumenyereza mbega abakinyi ba Madrid bameze gute barasa kwemera gutanza urukino rwa kabiri bakusubitsana muri La Liga barasa kwitwa babongere bavemo muri Super Coupe d'Espagne imwe mu equipe basinze ibitego 5 muri La Liga ivyo abishira ku ruhande aravyibagira siko amaze kuvyibagira ubwiza rebwe ngo bita Xabi Alonso ku munsi w'ejo aprofitana ngo kuva mu mikinire mu gwa Atletico Madrid asa kubyaza umusaruro mu buryo bw'abakinyi biwe ni nahama urukino ngene barufashe Jemba kubona ngo ngire ku munsi ngiye kurabankanariza nkaba ubita Xabi Alonso n'ubita Diego Pablo Simeone mbona Pablo Simeone yarakoze amakosa mu buryo bwo gufata decision mu bakinyi kwatanguza mu kibuga kubwira ngo umumenyereza mwiza agaragarira hiye umumenyereza mwiza agaragara mu buryo bwo gutegura abakinyi 11 atangura mu kibuga icyo ni cyambere akagaragarira hiye mbega hageze gukora remplacement ndayikora mu buryo meze gute mukora icyo impinduka mu kibuga ndikora mu buryo meze gute cyo ni cya kabiri icya gatatu sivyo mbega muri fonctionnement dije iyo equipe yanje yatsinze igitsindo siko ni gute ndakidefanda sivyo icya kane mbega nagitsinzwe ni gute nja kukirondera siko reka tuvuge ngo remplacement ku munsi w'ejo bita Xabi Alonso yazikoze hakiri kare yarihuse uti kubera iki gukora remplacement ku munsi 68 gushemwa abakinyi batandukanye wanashaka sivyo yakoze remplacement zinye umunota 70 kijanye na remplacement coco ni kintu giteye n'isoni mu mugwa Real Madrid ku mumenyereza Xabi Alonso yagize remplacement bwana Houston na Robert umunota 69 Firmino yari yinjiye Raul Cesar aza kuba asohoka umunota 39 nyene Anthony Rudiger aza kuba asohoka Fran Garcia aza kuba agira ikiyinjira umunota 81 Ardagire yinjira Vini Junior asohoka umunota 87 Denis Barros nawe yinjira Edouard Camavinga asohoka Franco Masuna aza kuba yinjira no vuga ku munota 87 Rodrigo Goeze asohoka je navuze ikintu kimwe ejo ati gutsinda kwa Real Madrid je ndabiharo nk'igihamana ariko sinavuze ngo ni igihamana ngo nuko ngo atabushobozi bafite bwo gutsinda no mugwa wa Atletico Madrid ariko nabiharo ku gihamana kubwa tactics z'umumenyereza Xabi Alonso rimwe arakunze gutanguza abakinyi mu kibuga ubona yuko ari babakinyi atakintu kirenze bashobora kumuha mu mugwa Real Madrid ataresistance nziza bashobora kuzana nubwo biba byashitse agatanguza abakinyi beza kukijanye na remplacement ugasanga aragiye kuyihendera ese remplacement akoze ku munsi w'ejo iyo akayikora ikahura n'umugwe nka FC Barcelona niyo huye n'ibibazo iyo akayikora n'imigwi itandukanye imigwi itandukanye tuvuga nko muri UEFA Champions League agakora remplacement imeze nka kujya ariko ahura n'umugwe nka Arsenal canke za Liverpool ndetse n'indi migwi itandukanye gato namutahuye gato mu buryo bumeze gute bwana Dick na Houston remplacement agiye kubakora nahitaye mu buryo bugira kuri bubiri gusa ubwa mbere yamaze kubona ko ikipe ya Atletico Madrid iri kiramudomina mu buryo bwa possession siko kandi byagaragaye bamwe mu bakinyi ba Real Madrid urukiro rwamaze rusubira hasi banze kubabarwa siko kandi nakomaze kubwira ngo ubwiza bw'umunyereza buba bugaragarira mbega ndaza kuba nza kugumana natsinze igitsindo ni gute nza kuba ndagikonserva ntibajye kukigombora siko ku munsi w'ejo equipe yakudomenya mu buryo budasanzwe bita Atletico nka Xabi Alonso uri kurakina uvuga ngo nubundi ndiko tunga kuri counter attack ariko sindiko ndizeje na kugira abakinyi banje mu buryo bwa fraîcheur physique equipe irarusha siko tugeze mota 68 mfise ba défenseur bari kuri bande touche kandi byagaragara ko Anthony Rudiger yababaye sivyo icyo ngiye ko umusore cyara buri Asensio yagize ikibazo cy'imvune ha komfata risk yo kwagwiza mu kibuga bikaza kunkwegera n'ubundi turi are inferior ya position baturuje equipe ya Atletico yaturushije nkabagwiza mu kibuga kunkwegera kuba equipe irikiranga sibitse ko kugira ngo uyu mukinya amaze ko agira ikibazo cy'imvune ari mu défenseur central acha kuza gukora amakosa banashaka za penalty cyangwa kurira amakosa impande y'Esedo de Paras bikaba ikibazo cy'amakufa cyangwa ikibazo cya penalty sivyo aravuga ngo ireka fata ndi ba défenseur bashishira mu kibuga menye uburyo nza kuba defanda kino gitsindo ngiye kwatsinda ari bibiri kuri kimwe ariko natso ngo mundi buryo nagiye kwanda bigaragara ni mu buryo bumeze gute reka turabe mbega iyo bahuye na equipe izi gukina amapasi menshi ari yo filosofi yabo par exemple nka za equipe za Manchester City siko
ni ukuvuga ngo usora defenseur centrale bose uzemo abakinyi bakina ku mpande ucufate Carlos no bita Oroecho wamini wasa muri axe centrale uvuze n'abakinyi bona ko bagaragaje urugero rwiza bari muri axe centrale ubundi warabonye Alvaro Carlos ku munsi uje karakina kuri nimero 2 ari mwiza cyane ni ukuvuga ngo yanagerageje muri ico gihe biragaragara ko mu guteza Xabi Alonso numwe mu bagabo ubona ku munsi wejo yego gerara biravuga ngo hari abakinyi banje baba defenseur giye kubagira ikibazo cy'imvune mu kugira ngo nze kugera ibitego bigira ko binza kubikora mu buryo bumeze gute kubera ndashaka kubwire bwana Ridike iyo dufate par exemple iyo Madrid yabiri kiradomira ku munsi wejo uriko uravyumva yego iyo bari Madrid kiradomira ku munsi wejo byaragaragara ko Xabi Alonso atari kuri iri remplacement ariko ko twamaze ko turi domire ko baradukira umupira mwinshi ireka ngo kantu gati ngore remplacement akiri karate kumwegera nisange muri cya gihe tubonye kwankesa ibitego kubera ko abakinyi bagize uburuhe kandi bababaye hashimo abakinyi baragena mu kibuga banaceka bikora neza baraza kuba bakize bakonse ibyo bitsinda ariko nkenda kubwire iyo abari equipe ikina umupira batembereza umupira ariyo philosophy yo gukina umupira par exemple nka Man City cyangwa Barcelona akoze iri remplacement yo kubatsinzwe ariko ku munsi w'ejo n'ubundi Atletico sibyo byayo ni equipe ikina ibintu birayigwa ko uwo munsi equipe ikina jede position equipe ikina defender ariko kubera ko amaze abakinyi banje banza kuba baruha reka cyangwa bandi ba defenseur nza ku defender n'ubundi equipe yangiri muri bwa buryo bwo kudefanda no kurondera kuri contre attaque ni kuvuga ngo wowe uri kuravuga uti Xabi Alonso nivyo yekaya kina equipe itwa Atletico de Madrid yamaze kubona ati Atletico de Madrid ubundi ikina mu mikino imeze uko nakuriye ikina yo kudefanda ariko yaje iva muri ya philosophie yaje muri je no gukina umupira mwinshi kandi abakinyi ba defenseur babiri central bagize ikibazo cy'imvune bababaye hakonza kuguma mfyondera akabakinyi banje bagize ikibazo equipe ikira twataka reka ngume muri ya mikinire yanje kudefanda n'ubundi cyangwa bandi ba defenseur aze kufasha kudefanda n'ubundi nguma nico ngwiza contre attaque biratsa kumfasha kubera iki kubera ko n'ubundi equipe ntiri kirakina irikira defanda ariko ifise David Alaba nawe ku gatebe yare reka mu David Alaba mushya mu kibuga reka David Alaba kuzana Firmino nimero 3 kuzana Fran Garcia ufata ariso shamo David Alaba mu kibuga ndazi amazi imyaka ingata reka arakina umupira uje byiwe biragize iki ibara ryo riguye ariko Firmino we yaheruka ajya mu kibuga nta kibazo Firmino ko biragaragara ko egacumira maze gukina muri Ajax sibwo bwa mbere cumina kina muri Ajax sibwo bwa mbere bita Alvaro Carlos akina muri Ajax ariko maze kubwira ngo muri bya bindi umurongo wa Xabi Alonso yateguye mu gihe bwo gukina kubera ko abanye ko umugabo bita Diego Pablo Simeone yugurura kana kina umupira cyita total football akakina ama pass menshi siko n'ubundi ndi muri ya mikino yo kudefanda abakinyi banje ba defenseur bababaye hakonza kubona baguze mu kibuga bakaza kumugera amakosa ko za penalty reka shimwe ndi ba defenseur nza kudefanda n'ubundi still nivyo ndimbo nivyo ko ndakina kuno munsi hamanchi kuri konta tako kundi nabikora n'ubundi wanacika nagiye kubona mbere yakoze ibintu byiza kuko yakora ikosa akagumiza mu kibuga uri umusore bita Antonio Rudiger n'uyu muhungu bitara uri Asensio kari kuba kabaye ko igisino bamutsindiye ko arawura Asensio rakibonye yego ni Diwer yamuneye kuganya kubera umusore yarushe yarababaye Diwer yamuneye kuganya umugabo bita Andrea Sororo farata kumutsinda igitsindo cyemba na placement yakoze ku munsi wejo kubera kiro kwita tactics za Diego Pablo Simeone yabikoze neza ariko iri bikoze kuri match kuri equipe ikina umupira mwinshi yo gutembereza yo kwica Houston ni Robert avuze neza avuga ngo remplacement dino equipe ya Madrid na Xabi Alonso yakoze remplacement nziza kuzana Fran Garcia ukazana Firmino ukamuza mu gibona ko witwara Raul Asensio nizajya Antonio Rudiger byamaze kuba rigira ikibazo uvuga ati hano hantu ntabwo ruza kwikunda forsa kuri bano bakinyi mbe ku munsi weje ubona Houston equipe itwa Madrid na Xabi Alonso turavye ivyo ikarakina ku munsi wejo batsinze equipe itwa Atletico Madrid yari yabatsinze muri La Liga bityo 5-2 ariko baraje babatsinda ibitsindishe kuri 2-1 mbe ku munsi wejo yaba abakinyi batanguye yaba imikinire cyangwa uko barakina ku munsi wejo kwa Xabi Alonso abakinyi yakinishije cyangwa bivanisha cyane imikinire cyane yo yakinishije n'amara place bako tuvuga tuti ati muri witwa Xabi Alonso arazi gutanguza abakinyi akabatanguza neza mugabo ikintu kimugora cyane ni kwa kuvuga ngo ndakora remplacement ubwo ko cyari gipimo gikomesha demi finale barona Atletico de Madrid remplacement cyangwa imikinishe yitwa Xabi Alonso karakinisha ku munsi wejo wowe wayihashije imeze gute mbega Xabi Alonso yoba yakwemeje cyangwa yoba yemeje abakunzi b'umupira w'amaguru cyangwa yemeje n'abakunzi ba Madrid biva n'ivyo yerekana ku mugoro wejo batsinze equipe itwa Atletico de Madrid ibisindo 2-1 bwana Houston remplacement sho gukorwa n'uno munyereza ndavuga Xabi Alonso ku ruhande rwa Real Madrid iri mu buryo bubiri ushobora kwisigura mu buryo bubiri kandi uburyo bubiri butandukanye ubwa mbere na mbere yaje performance kiratangwa n'uno mukinyi ndavuga Raul Asensio ndetse na Antonio Rudiger inyuma muri axe yari performance nziza cyane urabona ko Atletico de Madrid yari yaremaze kuremegwa
yabuze uburyo yitora mu buryo gushobora kugerageza kugombora ico gitsindo kimwe bari bamaze gutsindwa ivyo bitsindo bigera kuri 2 bari bamaze gutsindwa n'uno mugwa Real Madrid ukabona yuko Raul Asensio ni vyabereye ibamba bano bakinyi ba Atletico Madrid nubwo vyashitse ubona nkaho umengo n'igitsindo cagiye kugaragara gitsindwa n'uno musore ndavuga Soloth yagiye kuba kuri ugusamara kwa Raul Asensio aho ubona nkaho umengo no musaza musomba burebure duel hejuru isa nk'ukuntu zakoze amaduel karamugora yo hejuru cyane no mukinyi Raul Asensio ariko ubundi tugarutse tukaraba muri rusange performance kiratangwa n'uno musore Raul Asensio yari performance nziza cyane ku rwego rwo hejuru ukaza kuri Antonio Rudiger nawe nyene niko kuko yari umwe mu bakinyi bariko baratanga performance nziza cyane ku ruhande rwa Real Madrid ariko ku munota 69 biza kurangira Xabi Alonso ashoboye kuza kubakurayo aza kubarampasa mu gihe Raul Asensio yamurampasije Nuno Ferran Mendy Antonio Rudiger kaza kumurampasa Nuno Fran Garcia eske abantu baca bagaruka bakibaza ibintu bikozwe na Xabi Alonso nibiki gufata abakinyi baba left back ukaza kubarampasa n'aba axiale kumugwi nka Atletico Madrid ubona nkaho kuragerageza uburyo bwoshobora kugombora bino bitsindo kandi ubona neza tumaze kuraba Atletico Madrid ukuntu imeze tukisunga n'ukuntu ihagaze canke derby kunze kubirikira n'abahuza namwe nawe Real Madrid n'umugwi ukunze kukubangamira umugwi ukunze kugutsinda kandi kanatsinda ukunze no kukugombora ubona ko ari ibintu byari bidatahuritse neza cyane ariko byari bitahuritse mu buhe bundi buryo rero Raul Asensio Antonio Rudiger nimba harageze yaho twatanguye kubona nkaho umengo performance zabo zisa nkaho umengo ziteko zirakonvenka bisa nkaho umengo niko baratanga ibiharo vize nkuko twababonye ubwa mbere bagitanga urugendo bariko barabitanga nuko bari bamaze kugira ububabare Asensio yari yamaze kubabara Rudiger yari yamaze kubabara n'ubu haracari hamakenga yuko no ku rukino rwa finale kwa Mungu bashobora kuba batana bishobora kuba bitona kunda ko bashobora kuboneka kuri no rukino uri kurumva hacari hamadoti rero ivyo dutegeza kubitahura yuko gusohoka kwa bano bakinyi kutari gushinge kuri tactique zo mumenyereza Xabi Alonso ahubwo yabaye remplacement forcé ubundi rero celongira nkagaruka amaze kubarampasa akabasohora bano bandi bakinyi yinjije mu kibuga baje gukina ibihe bintu baje gukora kahe kazi ubundi twagiye kubona hari minduka yabaye mu kurampasa uze kubona ko mengo biragoye cyane gutahura gute wosora Raul Asensio yakina muri axe ukaza kwinziza Ferran Mendy tumenyere akina ku ruhande gute gusora Antonio Rudiger ukaza kwinziza uno Fran Garcia akina ku ruhande tutamenyere muri axe ariko haci haba impinduka twabonye agarukana uno Chouameni akamuzana muri axe central yongerazana na yagarukanye na Carreras kuko indi poste yakina Fran Garcia neza cyane n'uwitwa novuga Fede Valverde witwa nukuvuga Fede kuri kabiri gatatu cyakina Ferrament neza cyane Fran Garcia amaze kwinjira Ferrament amaze kuba binjira haramaze kuba abaratero gauche bashe kuri batatu iki rero cyabaye igikorwa ciza cagarukanye umutima canke icizere ku bakunze ba Real Madrid kubera yuko je habo ryabaye rya mbere mbonye Xabi Alonso akoze remplacement tactique y'ubwenge neza cyane n'ubwo mbere ujya musaba ati Xabi Alonso no musi ashiko yakoze chanje ya mbere kuvashika mu Real Madrid kubera yuko yaba uno Alvaro Carreras twamaze kumubona performance yiwe ari muri axe ega no kwa equipe yabaye nziza no muri Benfica kwa Benfica yakina muri defense central yarakina muri defense central bitari Marco Silva barakina neza cyane garuka turabe kuri Chouameni nawe twamaze kumubona karakina muri defense central kana gatanga performance nziza imeze neza ni muzima cyane ivyo rero ni ibintu byagiye kungarukana icizera ati nivyo remplacement yabaye yasa nka remplacement force kubera yuko yasohora Raul Asensio ko yagize kabazo k'imvune yababaye yasohora Antonio Rudiger kubera ko yababaye ariko bagiye kwinziza byari bigoye cyane gutahura ati eske baje gukina ibiki ariko kuntu yaciye bihindura agafata Chouameni kamugarukana muri box agafata na Alvaro Carreras akabagarukana muri axe centrale cyaba ikintu ciza cyane nabonye igikorwa ca mbere ciza cakozwe no mumenyereza Xabi Alonso kuva gishika mu Rwanda ubundi nakubwiye ikintu kimeze gutse bwana Ridike na Houston abago bagira ko beregiye ko bahuye ku munsi boje bita Xabi Alonso no bita Diego Pablo Simeone nabo bose bashobora mu mitwe siko niyo bago iyo equipe yabigiye muri pressure batazi kukira bakarambega ro tactique natanguje irikira ko n'uburyo nifuza mbeka nakindi kintu nokora direct kugira ngo nze kwa mindura tactique zanje equipe yanje kine neza abagabo yo bege muri pressure birabagura cyane barashuha umutwe warabanye ku munsi Diego Pablo Simeone bamukubise cya kabiri nabona atakuyagaza mu mutwe nabona yewega amateka arashuha bane bagabo rero akora bibaye ku munsi weje ngo ati Xabi Alonso mwiza biragaragara ko yari mwiza cyane kandi bituma adatsinda ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe burya iyo
uhuye na ekipe isa nkaho yijajaye ugerageza guprofita kuriya kwigera kwa ekipe uti kubera iki ku munsi w'ejo abakinnyi ba Atletico bose ubona kumengo bafise confiance totale ku kintu rujya rukino umuntu ekipe yamaze ko yumva ko Madrid kuyitsinda biroroshe biri garanti siko ariko bibagira ko mbega Grand Club ikora reaction mu buryo meze gute mbega Real Madrid yitwa gute mbega izina rya Real Madrid risiguye ko umupira w'amaguru aha ku isi siko ni ekipe iri capable yo gutsinda buri wese bagiye kubakora mu adversaire bose bahuye kereke swa ekipe iri mu bihe byiza cyangwa iri mu bihe bibi izo na derby tuba tuvuga ngo sigwa rukino so kuvuga ngo ndeza gutanga prediction mvuga ngo iyi ekipe anje ni nziza ngo isi nziza ariko namabona kubwira ngo mbega mu mitwe bakinyi bafata rukino mu buryo meze gute nje tunamara kubwira ngo El Clasico na biratandukanye n'izindi nkino Barca kuba ari mbi ikaza gukubita Real Madrid zeraga no kuri Xavi Fernandez afise ba Aubameyang batsindira Madrid bitiko bine kubusa kandi Barca ari mbi Real ni nziza sivyo muri iki kibazo kuno ko ekipe benizi nkino zikinwa cyane nico no kwitano mantari n'abakinyi mu mutwe ngene bafata urukino nkama abakinyi biraza kuba ari ibintu bikomeye cyane kumumenyereza siko niba abakinyi bafata urukino nk'urukino niba abakinyi bafata urukino mu mutwe kare urukino rudasanzwe mbega umumenyereza w'ivyo aza gukora mu gufata shwa y'abakinyi batangura mu kibuga aza kwikora mu buyenze gute yes mbega Marc Bibire aramaze gukina derby zahuje na Atletico icyo ni cyambere icya kabiri sivyo mbega uno mugabo bita kano gasore bita bamwita ni Hanko hariya no si Hanko Rugeri nimero 3 ni gatatu yari Rugeri mbega umusore bita Rugeri aramaze gukina kuri nimero gatatu muri derby zikomakomeye nkuko tukavuga ati nta na gato nta musi mutwe tutobona muri zone derby mbega Robin Norma yari kuri bando tushi yagize ko kimeze gute mbega yabyamwinjiza mu nyuma birakomera ekipe kineneza mu mutima defense mbega Jose Maria Gimenez afite ikibazo kimeze gute kutamukirije muri axe central ko twabonye bita Hanko ari mwiza kuri nimero gatatu ugakirije axe central irimo Jose Maria Gimenez ariko no bita Robin Norma kubera iki utabakirije kuri uwo munsi ugafata Hanko ariko na Marc Pibi koresha muri axe central ugafata ngere kuri nimero gatatu no kuvuga ngo we Pablo Simeone umaze kwiyumvamo ko buri gihe Madrid wishoboye ari ekipe mana ko biro itameze neza mumenyereza yicyanganya uribagirako mbega umukinyi Madrid mu mutwe afisi ishavura imeze gute yumvira derby ku mujyo imeze gute mbega bitano musinze muri La Liga wibaza ko yabyibagiye bari bafise hari inkino kuri zibiri zikwirikiranya ekipe yitwa Madrid itazi gutsinda ekipe yitwa Atletico Madrid urakoze cyane muri icyo gihe bona rizike biba bimeze gute iyo bimeze nkuko hari ama ekipe bayigejera kuvuga ngo nubundi ekipe turayishoboye tumaze iminsi tuyikubita yego ariko kibagira ngo mbega ekipe nkuru iyo ikwivyo hari bavuga ngo kwivyukiranya arumva icyo arico unaka yamwivyukiranije bashaka kwifata amwe babagukubise urashaka kongera ukadubona umuntu aravyutse ariye akubise imwe urakumbagaye arakwivyukiranije rero ekipe benizi icyambere namana kugira ngo hari abakinyi baba hari muri Madrid bazi ngo ndiko nkinira ekipe yitwa gute yitwa Real Madrid sibyo nambaye jezi yande y'umugwi wa Real Madrid ndi umumerenge ndi Los Blancos siko nimba ndi Los Blancos president yagiye kundondera ku isoko nzana muri nonzo yaranyizeye yirambura mu bushobozi kandi gukina hano muri ekipe ya Madrid nuko ndi umukinyi mwiza ntari umukinyi mubi siko kandi gukina ni Madrid bansaba ko buri gihe nama ndi mwiza ntanga performance nziza buri gihe none ninatsindwa imyaka 3 kurikirana ekipe dukebana cyane i Madrid yitwa Atletico ndaza kuba ncitse wande ndaza kuba mvugwa nande mbega ndikunze riko na defana neza kurere yino mugwa wa Real Madrid siko ekipe irazira ko reaction nziza ibikora neza mu gutsinda ibitego bigira kuri kimwe je mura kurangwa nje ntagiye kwandandira muri byinshi ubwiza bwa Xabi Alonso ku munsi bwaragaragaye bugaragara neza cyane mu gihe gutegura urukino arutegura neza kana sinebira nagaragara ekipe yinjira muri match yakirika muto wa kabiri gitso kibakirinjiye ekipe iba destabilize Atletico biranarangira ekipe za kubana yisuni ku rukino muri jedo contre attaque ko yamaze kwa kinyura Diego Pablo Simeone abikoneza muri remplacement ekipe igaragaza urugero rwiza iza kurangiza bashaka urukino itsinda ibitego bibiri kuri kimwe basi gitsindo ca mbere cagaragaye hakiri kare ku ruhande rwa Real Madrid kiya gitsindo je nagihara nk'igitsindo cahaye inguvu ndetse na esprit cyane no mu rwa Real Madrid kuko uravye vyakurikiye inyuma y'urukino rwa rukino rw'umuriro gusa ubona ko abasore ba Real Madrid baje bifitiye icizere cyose gishitse narijya bari bamaze no kuba banaronka igitsindo ca mbere bashoboye kuba bashira mu izamu rya Atletico Madrid byabaye ari ibintu byongereje intege cyane nyine cyane twabona ba Valverde babaye imishana hari aba Raul Asensio bose muri rusange novuga ati
squad yashoboye gutangura mu bakinnyi 11 ku bande rwa Real Madrid babaye abakinnyi baje bwa mbere na mbere bifite icizere, baje bwa kabiri bumva ko bategeza guhangana no kugwana no mu rwa Atletico Madrid bataza kwisubira kwiteza abantu kuko urukino rwa mbere vyabaye agahomera bunwa. Bavuze ati rero vyabaye bwa mbere ntibishobora gusubira kuba iyindi ncuro, reka tubikore cyane canke tubigenze neza kugira ngo bataza gusubira kutwifatira nkuko bagombye canke nkuko bameze. Mu gihe nawe Diego Simeone yaje yijajaye yumva yuko ivyo yakoze ubwa mbere ashobora kubisubira incuro igira kabiri kandi neza cyane kabisa. Tuva kuri ico kintu uvuga nko muravuga cha Xabi Alonso, ico numvisemwo ku bwanje kuri uwo munsi numvise yuko uwitwa Xabi Alonso kuri uwo munsi urukino yakira kinana equipe yitwa Atletico Madrid, ya makosa yaramaze gusekara akora muri equipe yitwa Madrid atandukanira ko tunibuka yuko yitwa Xabi Alonso buryaga afise performance nziza idasanzwe. Ego uno munsi Xabi Alonso zivuga ko yatsinze za Talavera, atsinze